ubuzima tubayeho mu bintu bitandukanye, hari byinshi bidutandukanya, aho tuva, aho tuba, uko tubayeho, eka nuko dusa, ariko hari ico duhuriye ko twese. Umwe wese muri twe arafise inkuru canke intayisangije mu buzima bwakubu canke kahise yotubera ishure. Iki ni kiganiro inkuru shure gica ku muhora wa YouTube wa Bukimoon TV. Yes, ndakuramutse wewe uri kurakurikirana Bukimoon TV. Televiziyo nziza cyane ifise ibiganiro biryoshe na cyane ikiganiro bita inkuru shure. No munsi turi mu gisagara ca Ngozi. Gwari urugendo toroshe amasaha 3 twicaye mu modoka turiko turarondera uno munsi wo tuje kuraba. Tuvuye Bujumbura tuje kumurondera atuganire kuri vyinshi ku mwuga we kuvya akora, mbega aroroherwa, mbega kahise ko mwuga ko kavuga iki, nivyo tugiyemo muri kano kanya. We gumana natwe Jendi Billy, iyi ni Bukimoon TV. Yes, gukora narakubwiye gwa rugendo toroshe kuva mu gisagara ca Bujumbura kugera hano mu ntara ya Ngozi aho bita ku Gasaka downtown, neho twibereye neza na neza aho bita muri Shikiro. Benshi bahita Uswazi. Niho turi. Nanakuye ko mfise umutumire, reka mbanze ndamusabe idondore. Je nitwa Habimana Musa batazira Sente. Sente izina ryaje gute rya Sente? Sente nukuvuga muri make ni izina ry'ikiganda. Sente bisigura amafaranga. Sente. Wagala sente. Nagara sente. Nagara kwata sente wano. Ushaka gukora ku mafaranga, urumva? We ishakira inoti. Yes, nibaza ko numwe mu bantu ubona ko ameze neza, ku mubiri ameze neza, uravye ikibazo c'inzara nta gihari. Ikibazo c'inzara n'ukuri si kuri je novuga ko ataco, ariko ari abandi usanga nyene ikibazo bagifise. Ariko je ndagerageza ndashimira Imana n'ukuri. Si Musa Sente yose n'amazina yawe. Ubundi Musa canke Sente n'umuntu azwi gute hano mu ntara Ngozi? Je Sente banzi ku kazi sanzwe nkora, mbanye n'abantu neza, kwanza icambere abantu twirirwana ngaha. Yego ari mekanisye ngaha dukorana akazi dukora kajananye n'ibintu vya mekanike, ibintu byo gusudira, ibintu byo kubrikola, ibintu byinshi. Dukora ibintu byinshi bitandukanye muri make. Turafise n'ababolayi, turafise n'amarigaranga bolayi. Mvuye nko mu gisagara ca Bujumbura canke mvuye handi hose hariho hose, mvuga ati ngiye kuraba Sente canke ngiye kuraba Musa, noba ngiye kugira mpize service ankorera ibiki? Je service cyo gukora twebwe divana service uzanye, twe turaraba turanze tukaraba iyo service uzanye, hama tukakwereka uburyo dushobora kuyikoramo cankwe kuri jeje bidakunda, ndafise abandi dukorana dushobora kwashanya bivanye no service yari. Yes, nabonye aho nashitse ngaha nasanze uri kurasudira. Ukora umwuga wo gusudira gusa cyane? Twe dukora umwuga wo gusudira ariko bijanaye n'ibindi bintu vya mekanike, turashobora gukora ibintu by'amabricolage. Ndukuvuga ibintu dushobora gukora ibintu byinshi bivanye n'ivyo uzanye. Bitewe n'ivyo uzanye. Sente rero wavukiye hano mu gisagara ca Ngozi canke urumwimukira? Je navukiye mu gisagara ca Ngozi muri quartier Swahili kujya kabiri. Umwana wo mu muji? Je ndi umwana wo mu muji. Yes, nagutembere rero nasanze uri kurasudira, ariko hari ibintu nabonye hari indani ukoresha, nivyo nabonye mbanza kwikanga. Nunaheruka kera ari nivyo numvise ku matwi byagiye biraba. Ubundi umwuga wawe tuherako n'umwuga ufata gute? Je umwuga wanje n'umwuga mfata neza cyane kuko niwo mwuga nyamukuru cyane. Umbeshejeho mbona ufasha n'abantu benshi mu bintu byinshi bakeneye ko mwuga nabafasha. Kuvuga n'umwuga mfata neza cyane. Nivyo wize canke n'ishure? N'ukuri sivyo nize mu ishuri. Nivyo n'umwuga wari usanzwe uri muhiri wacu. Yego ni kuvuga twebwe muhiri wacu nakuze sanga bakora ibintu by'imyuga. Hamariho ibintu nukuvuga n'ibintu by'imuhira. N'ibintu by'imuhira sikuvuga ngo nahandi agiye kubihiga. Nabihize imuhira ariko ndagenda ari Bujumbura ndongereza. Nagenza ndiga mpura n'abandi bandengeye mu kazi, nkasanga yuko ndakora, nkasanga n'ukunda akora, nkasanga ibintu bigenda bitandukanye, ngenda aho nza ndamenya byinshi. Yes, ndavye ibikoresho ukoresha, nabonye urinda gushirako ikibiriti ngaha. Ibintu wabidusugura muri make mukoresha ibe bikoresho?
twe ibikoresho dukoresha ni ukuvuga yuko twe dukoresha ibintu bijyananye na karibire ari karibire hari amabuye wabonye ndiko ndashiramwo hajya amabuye rero ni ukuvuga yuko niyo atuma umuriro uza byaka hamba nkaba mfite na oxygene ni ukuvuga niyo ikorana na nyamuriro kugira ngo umuriro ushobora kugira ingufu niba cyo dukeneye gucura ushobora kuba twogicura cyangwa hari ikintu dukeneye kubikora cyangwa ibintu dukeneye gushofa byananiranye kugurura ni ukuvuga dushobora gukoresha ibintu byinshi ibintu nyine. Yes, nigeze kuvuga ko nkibibona nabanje kwikanga bitewe nuko mukoresha amabomboni niyo twakuze tubona basudirisha nubwo niki gihe gihari ariko turabona n'ubundi buryo bagenda barakoresha ndetse benshi batangura banabita ngo abihevyi. Hari n'ahantu hano mu gisagara ca Ngozi bise kubihevyi. Iryo zina kubihevyi n'umwuga mukora woshobora kubijanisha ukatubwira? Yego cyane kubihevyi ni ukuvuga n'ahantu nyene bari basanzwe bakorera n'irigara ryo kubihevyi. Iyo rigara no kuvuga nabone bakora ibintu bijyananye na mekanike, ibintu byo gusudira kuko ni ibintu bijyanana. Gusudira na bomboni, gusudira na electrique, gusudira arama imivuba ni ukuvuga gusudira bifise ibintu byinshi. Ariko kubera iki bumva ko bavuga ngo ni kubihevyi kandi mu busanzwe mukora akazi kabatunze ariko abantu bakumva bo bafata nk'abihevyi? Oya subuko biri gituma bahise kubihevyi ni ukuvuga yuko iryo jambo baritoye kuko bo mu gukora bakora ta force bafise ibinogo byo gukorerako ni ukuvuga imvura yashobora kugwa basambuye nk'ibintu munsi y'imodoka ugasanga rero nk'imivu iriko iratemba nyene imodoka arayikeneye bigakenerwa ko bakora nyene bavuga twe no muvu iriko iratemba turaryama munsi tuvyugare kugira ngo ni ibintu cyo gituma cyahita ngo rikubiheze. Yes, muravyumva. Yes, reka rero tuje ku catuzinduye cyane kuri no mwuga wawe ni uko nako ndakubwira na mabomboni mbone zo twakuze tubona ariko muri kahise hari aho zagiye novuga zihitana abantu cyo benshi bagiye banagira ku ubwoba ariko ubundi udusigurira ni bombone abantu bakwiye gutinya? Oya bomboni muri make bomboni ntibari bakwiye kwitinya kuko bomboni haruye neza nsanganya zashitse tuvuga ko ari nk'isanganya imwe gusa yashitse kandi iryo sanganya yashitse ni ukuvuga isanganya twavuga ko isanzwe bivanye n'imyaka bomboni zimaze imyaka zibayeho zikora tuharuye nta sanganya bomboni zabigire zigira nk'ijya kandi n'ubu tubananya dukora nka je ndamazemo imyaka 40 kuva 94 nkora aka kazi gushika no munsi ndacakora haruye rero na muzee wanje imyaka yabikoze imyaka myinshi irenze je maze gukora nta bomboni gize isambu uvuga rero abantu ntibari bakwiye kubitinya ko bijya byashize n'ibintu bya aho nyene se bo bahera bavuga ati baje batipe nabihevye gukorera iruhande yabijya biye. Oya nivyo bishize mu rukuri. Yego ntabwo n'umwuga mwiza cyane abantu batari bakwiye gutinya kuko bijya byashitse ni ibintu bishika gake ni nko ku modokari uva mu modokari ikomeye wagenda ugasanga imodoka yaragize isanganya ariko ntibisigura ko baca abazigendera ngo baca bitwara abihevye. Yes, turavye rero navuga ko kugusudira na bomboni ntibikiri henshi cyane tubona ko ubwo benshi ubona hariho abakoresha amabobine ubwo abakiriya ntibagenda baragabanuka banyu. Yego nivyo terambere genda riyongera kazi kacu kandi karagabanuka ko natwe twari dukeneye byinshi byo kuganiriza bomboni kubera uburyo buke sanganya ne bidakunda cyo tuma twingunganya kwi bomboni nyene ariko twari dukeneye byinshi byo korana na bomboni mu gihe uburyo bwoboneka cyane harimo nuko kuntu abakiriya bagabanuka bavuga ati sinabaza kwegera bijya bintu. Uyu mukiriya wewe twe adushikirije twe turakora bakagenda tukamusa yo kuza gutora iyo twe twari duke uvuga ati nimba bitinya we ni wigire twe turakora ntanaki. Yes, umwuga rero ubona gute urashobora kugutunga ukaronka bikubesha bimeze neza cyane ndashima umwuga kabisa ni ikintu cyiza. Umwuga wawe umwuga wanje ubona gikuru uvuga ati iki uramaze gukimfasha ndakigerako ati narazanye umugore kubera aka kazi kanje. Yego byukuri je ndise w'abana bashika kuri 5 ndafise abana bashika kuri 5 umwana uracari mutoye mugambo je mfise abana 5 umwana mukuru imyaka 17 mutoya nawe kuvuga nawe ne imyaka ikiraza ariko bose bariga ndabasumira
nkabambika nkabavuza nico gituma nabwiye atakazi kanje kabisa nakazi ndagakunda ahubwo n'abandi barakwiye gutinya cyane ngo mumbone ngirasambuka oya bikenewe nabone bogize nabone boje tukabigisha bikenewe. Tubwire rero ingorane ubona muhura nazo na cyane ibikoresho mukoresha amabomboni, tubwire ingorane muhura nazo muri kano kazi. Twebwe ingorane tukavuga duhura nazo mwaka kazi nuko gusa bishobora gushayine tukabura akazi dukora andi ho twari tukeneye gukora, ariko ibindi navyo ari gihe usanga ibikoresho dukoresha byaduza amabeyi usanga akazi nakari gake, nico gihe usanga nyene ingorane kenshi ari izo duhura nazo. Ariko ibindi byo ukuri turashima. Uravye uno mwuga ubona abana bakiri bato canke ugwaruka bawuhurumbira? Oya, umwuga ntibawuhurumbira abakiri bato, kuko bakiri bato benshi abavyeyi babo bahimiza kwiga kandi ni vyiza, ariko rero imiryango iruguruye kubo usanga abana rero kwiga amashuri, ariko ari naho bavuga bati ibya bintu iyo bigiye mwari ubwa mbere ngurara udasinziriye ngo ari ibintu ngurara akangagurika nivyo biravana n'abantu sinzi abantu turebye kimwe birashoboka cyangwa undi mwanya sinzi. Ariko umuntu aramenyera akazi, umuntu aramenyera mu kazi. Niravuga ngo amaso ngo ararabajya byo bari byo. Bomboni muri make nta maso akujya kuri bomboni turasudira. Oya, namba ariko gusa hari ibintu dukenera uri kurakora ugashobora kwambara amarori kuko ushobora kuja munsi y'imodokari uri kurarepara nk'ahantu imodokari yabunzwe bigakenerwa ko uryama munsi yayo turakubitara amanyundo, hari ibintu ushobora kuja mu maso ibivu biki ariko urasudira amasasi yagusudira ugasanga yagiye mu maso, biba byiza rero protection. Twabonye uri kurasudira reservoir y'imoto, uri kurayisudira turazi kwijamo igitoro, nawe hari gihegera ubwoba ati iki kintu nk'ubu co sambukana. Yego cyane ivyo kubera imyaka tubimazemwo abatwigishije bagiye batwereka ibintu nyene dushobora kuza tuvyitwaramwo tukamenya ati iyi ni tanki ya ija mu essence tuza kwama tuzi yuko igihe cyose igihe yo kuyikora tuza kubanza bakozwa bakayoza na uwo neza tukaba bupime gira tubone neza ko cyaheze mico gitwara. Yego hama nibindi byo n'umuntu ashobora kuzana imodoka gasanga nk'itiyo ya essence iva yazabwa ati itiyo irava essence kwisudira ko rero na essence irimwo gasanga ikunda, nico gituma tuzo kwama umuntu atizo gukora ibi bintu azi n'ibintu bijanye n'ibintu by'igifundi ukabura umumekanisi. Ariko turabona no ku maboko inkovu nyinshi ngo ntiziva kuri kano kazi. Mu kazi ye ntivyoroha nyene birashika nyene ugasanga umuntu shobora gusha nyene ku mubiri bivanye umuntu aje nkabona yarashitse ariko arasugira ikintu acikoza ko kiranturira. Yego hose nyene birashika hose birashika nyene kugira ngo na gatatu waje bishize narahiye byarashitse nyene ndasha birashika muri make birashika. Dushaka rero kumenya umubano wanyu n'abajejwe intwaro canke abajejwe leta muri rusange, kuko igihe haba iryasanganya zijya bombone zibiri zigaturika abantu bari bajije bati mbega ibi bintu koko bigaragara ko harimo riske leta ndetse iza gufata izindi ngingo mwabanye gute kugira ngo babemere kubandanya mukora mwabigenje gute? Twe leta yaradutumye ko baratugirisha inama baratubwira ati mwebwe mukora izo bomboni zanyu muzubakire shira ahantu nyene zubakirwe ahantu kandi muzegeza ahantu atabantu benshi baba bahari kugira ngo sekirite yazo kugira ngo ibandanye neza turakwiza amategeko batubwiye keza no munsi rero leta tubanye neza kuko amategeko inyigisho baduhaye turagendera ko kandi n'ukuri tubanye neza. Ati tubanye neza cyane nibaza ko n'umwuga mwiza nkuko wagiye bitubwira nubwo benshi batinya bati bomboni ko ndibuka ari n'igihe higeze kubisanganya ziturikira mu modoka, ico gihe abantu mu kwinjira mu modoka banza ngo kuraba yuko atabombo. Kijya gihe byarashitse, kijya gihe bomboni bazipakira mu mamodoka aduganya abakiriya, ni kuvuga yuko n'ibyo byose baraduhaye umuco baravuga ati nta kirazira gupakira bomboni mu modoka
zipakiye abakiriya vyoba vyiza yuko zigira ingene zipakirwa tukazipakira mu makamyo imizigo yindi makamyo apana mugabo mu bantu. Ese reka mfate rero akanya tugenda tunasozera ugira ikintu uhanura cyane cyane gwaruka kuko urabona ko gwaruka benshi bako barava iwabo baje mu bisagara ugasanga avuye nk'ingozi yagiye Bujumbura nta kazi afise kandi abasize ngaha hari umwuga niki wumva uhanura ugwaruka? Jewe kugwaruka ikintu noruhanura ugwaruka norubwira rukunde akazi igaragaze kwiyegereza twebwe dusanzwe dukora imyuga twigisha imyuga ariko gwirinde gukorakora kuko umuntu mu gihe uvuze ati umwigisha umwuga babisaba ko icyambere tuza kumenya yuko urufasoni kandi ibintu byo gukorakora kuko udashobora kuzana imodoka ari y'abandi mu gihe tuko turakora imodoka ugasanga nyagwaruka korakora ugasanga rutuye nk'ikintu cy'abandi ugasanga no muri ico gihe ariko baratwononera akazi tukaca twitwa izina ribi kandi twari twifuza yuko natwe gwaruka gomera neza ko twifuza iki ubona gituma gwaruka batera ko barahurumbira imyuga cyane ubona benshi ndetse n'amarigarani niki kubona ku byukuri bitandukanye no mu bihe byanyu gihe mwakora namwe mukira abajene twebwe ikintu je mbona gwaruka gituma rugenda nabi kenshi ari ibintu bijanye n'agakuku abana benshi usanga bacuba abavyeyi babo ukuvuga yuko twebwe abavyeyi batubwiye ikintu twarabumvira nimba umwana twe tugasaba nk'abavyeyi ati muvyeyi uraraba uje kusabira akazi kwa kanaka umwana akazanwa n'umuvyeyi tukamenya yuko by'ukuri umwana aje gukurikirana umwuga n'umuvyeyi yavyishimiye ko no mwana byaca bituma yuko igihe yogira ikosa umuvyeyi we bategerezwa tugiye kumubwira tuza kumenya ingene umwana wiwe amuhanura kumwana ashobora kumva umuvyeyi gusoma. Yes, igihe rero dusubire gato inyuma igihe bomboni zituritse ubwo ntihageze igihe mwumva ubwoba muga ati asha turasubira kuzatsa ico gihe vyarashitse yene dusana bugira ubwoba ico gihe we byagutwaye iminsi ngaye kugira usubire kuyaza oya je mu bisanzwe bivanye n'imyaka nari ndayikoresheje nukuri sinovuga ko vyampamuye cyane kuko mu bisanzwe bomboni irafise ibintu n'ubu tugenda turiga ubu urabona isharimo no kuvuga ifise inzira zibiri irafise ikamba izana carbine indi nayo izana oxygene kugira ngo bigahurira mu ngaha uvuga rero isharimo irafise ikintu bita centrale no kuvuga ni ihuriro ryo carbine na oxygene harimo niko gacamo carbine izi ntobo nazobona ngaha zicamo oxygene gaz oxygene bikacaro bihuriranamo no kuvuga rero igihe cyose tuza kwama ugira entretien karabi centrale ko iticomoye kugira ngo ntibihave bigira retour birashogira retour bivanye na centrale gasanga oxygene igiye muri carbine ikaja muri oxygene. Wowe rero ntabwo byaguteye kuko worosanzwe bikurikirana ku munsi uvuga ati nubundi niwe maramu byukuri je ntabwo byanteye bivanye nuko nasanzwe bimenyereye nabandi ndiko ndagira entretien ibi bintu by'iwanje nukuri je novuga ko atabwo byanteye cyane. Yes, ni giki rero ubona leta yofasha kugira ngo na cyane mwe musudirisha amabomboni umuga wanyu bandanye utera imbere ngiki umva usaba leta? Je kino saba leta kugira dutere imbere nuko leta yo twari ibintu byo byinshi dukenera mu nakazi kacu byo byinshi kugira ngo bigabanuke amabeyi tuze turabironka bizimbutse kugira ngo dushobore gukora neza nyene n'abakiriya bacu tubazimbura kugira ngo baze baragenda bidoga ngo twabazimbye byo byiza cyane yuko tukoronka ibikoresho byinshi tukabigura ku mafaranga make kugira natwe abo dukoreye akazi twakora ku mafaranga make. Yes, ku mafaranga make cyane. Ubu rero umuntu yo kwifuza kurondera sente kugira ngo amuha akazi yo mutora je sente ushaka undondera kugira umpa akazi ifite adresse la kujya kabiri mu Kiswahili kwa Gisagara ca Ngozi kuvuga niho adresse yanje iri ndafite nimero za telefone keneye ucu telefona ni 69 039 009 akaba ariyo nimero ya telefone nibaza ko bayumvise uwo bayifuza kukurondera
Sente nta kindi twokora atari kugushimira kuri uno mwanya waduhaye. Naje ndashimye no kuri kuba mwagendeye kugira ngo dushikirize ivyo bibazo nyene Yes, tunakwifuriza kubandanya ukora ku Sente. Neza cyane nanjye ndashimye kabisa. Kora abandanya ukora ku Sente. Yes, reka mfata akanya ndabashimire rero twari kumwe na Sente. Sente rero mwumvise ko n'agafaranga. Nama nababwiye utari kurakora aha mu mufuko haguma hegeranye ntiyavyibuha. Gerageza rero ushiremo inguvu amafaranga aboneka ariko ndakwifuza we muntu wese uri kuradukurikirana gira umutima wo gufasha, gira umutima wo gufashanya, gira umutima wo gutanga kuko ibiganza bitari kura navyo ntibishobora kwakira. Ivyo ni vy'Imana itubwira duhindura isi ntituyisiga uko twayisanga ahubwo tuyiteze imbere gusumba. Je nari Biri yindi Bookim TV mu kiganiro Inkoroshure. Mwakoze cyane, ciao ciao. Mwakoze gukurikirana ikiganiro Inkoroshure gica ku muhora wa YouTube wa Bookim TV. Twandikire kuri izi nimero nimba wifuza gushikiriza intaye yawe canke kwamamaza ibikorwa vyawe. Kumana natwe kuri Bookim TV.